Tugire Kristo muraho muragowe neza. Igitondo cyiza cy'umugisha, inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose, urukundo rw'Imana rudusaga, ntacyo tuzoburira mu nyonga umukama, nitwizere Imana mukuri kw'ijambo ryayo irahari ngo iduhindurire amazina. None rero mbahaye ikaze muri izamu rya gatatu kuri uyu munsi w'24, turi mu gihe cyo guhindurirwa izina. Ntureke ngo ugume ukwira izamu rigusanze. Emera mutima w'Imana yobora amarangamutima yawe, gutyo uhembuke muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ugira byose yambaye hafi ahumuriza umutima wanjye, anyuzuza amahoro yiwe, amakurema no kwidegembya. Turagushimiye cyane mukama, kuko ari wowe udutera iteka ukadutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Ni wowe utugirira ibitangaza, ni wowe utunezereza, ni wowe utuburanira, ni wowe utwitwararika, ni wowe utwitaho, ni wowe mutananirwa waduhaye umwuka w'abazima. Habwa icyubahiro. Abana bawe tuje kugusenga, tuje kukumviriza. Gira icyo tubwiye duhimbagwe, gira icyo tubwiye duhinduke, gira icyo tubwiye dutabagwe, gira icyo tubwiye tunezerwe, gira icyo tubwiye nyaguhora ku ngoma, inabi ikugwe ku buzima bwacu, ineza ihangara uruhanga rwacu. Mukama Yesu, soko ry'ibyiza byose, waratubwiye ko 2 cyangwa 3 niyo bahuza umutima kubw'ukuri kw'ijambo ryawe kuzoba uri hagati yabo, kugira ngo bagirire neza. Two ntabwo turi 2 gusa, turarenga 2. Ntituri uruhande rumwe, turi ku mpande 4 z'isi. Duhe umugisha, duhembure, tugirire ikigongo, tuburanire, dutabare, duteturure, tuvure, tubohore. Mutima w'Imana, mugisha w'ijambo ry'Imana, kaze kugira ngo duhembuke abana b'Imana, kaze kugira ngo tumenye icyo gukora ngo Imana ininaze muri twebwe, kaze kugira ngo turonke ububasha n'ubushobozi bwo guhindurirwa izina. Kaze urakaza neza, utwigishe, twiganire, uduhanure, utuyobore, turenganure, kandi utugire neza mu kuduha amakuru yo kwizerwa avuye mu ijuru. Tubwire inyifato dukwiye kwifata kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare muri twebwe, duhindurirwe amazina kandi dutabarwe mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amen, amen, aleluya. Nuko tugire Kristo. Muraho murameze neza. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana rudusage. Kubyukuri ntacyo tuzoburira mu rukundo rw'Imana, ntacyo tuzoburira mu bubasha bw'Imana, ntacyo tuzoburira mu mpuhwe z'Imana. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana, tugahindurirwa amazina. Muzi neza ko tugeze ku munsi wa 41
turacari kandi mu kigabane ca 41. Ubuherutse twaganiriye kuri Yosefu, amakuba yagize, imibabaro yagize, gusuzugurika haba mu ntara ya se, mu nzu ya se, kuri bene wabo, ndetse haba no mu mahanga. Mu ntara se yasuzuguritse kubera ishari rya bene wabo, n'ivuka ryiwe mutazamura murabyirengagiza. Hama ikindi naco kuko ngo yateramana n'abana b'inshoreke, yumvikana ko abana bo kwa mukase batari bamwitayeho. Ikindi naco mu ntara mu banyamahanga kwa Faraoni, icyatumye asuzugurwa ni ikinyoma, n'irari ry'isi, no kwipfuzwa, kandi naho nyene mubyibuke ko ariko agakoneksha k'ubusambanyi yatsinze yarenze, kuko kariyo kwera kuri Burahimu, usibye kuri Isahake kariyo kubirebera kuri Burahimu, kaca kongera kuza no guhama Yakobo kamusanga aho yibereye, kuko Yakobo ntiyigeze agira umwete mu busambanyi, mugabo byarangiye arongoye umugore arenga umwe. Kandi umwanditsi wa Bibiliya aravuga ngo iyo Imana ibona ko umugabo akwiye abagore barenga umwe, ngo na Adamu yari kubimukorera. Sindahagaze cyane kuko ntabwo ariyo nyigisho. None rero turageze mu kigabane ca 41 ku murongo wa 14. Ndabasabe muzirikane, kuko murazi ko turi ku munsi wa kabiri w'amasengesho asozera uku kwezi kwa Gadi. Kandi turi ku munsi udasanzwe kuko twarose izamu rivuga ngo Imana ukwiye kuyakira nk'ubuhungiro bwawe. Imana ukwiye kuyakira nk'ubuhungiro bwawe. Mu izamu naryo ryo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu, twabonye ko tudakwiye kuba inyakamwe, nyamwigendako mu isi y'ibitagaragara. Iyo ubaye nyamwigendako upfa nkane mu isi y'ibitagaragara, nukuri kenshi ugira impanuka, ugira umubabaro. Ariko rero bijya bidushikira aho biba ngombwa ko tuba abanyamwigendako. Byari tuba abanyamwigendako iyo twatawe n'abacu, iyo tudatahurwa n'abacu. Pawulo yigeze kuvuga ijambo ry'Imana, ijambo riri mu Bagalatiya mu kigabane ca 2, aravuga ngo jewe ngumwe ngo atatowe n'abana b'abantu. Umva kuba nyamwigendako kugira nico kibazo ntimuzokinambaza. Aravuga ngo umwe. Abagalati, umvirize Pawulo ijambo yavuze ngo jewe Pawulo umutumwa, atatowe n'abantu kandi atarungitswe n'uwundi muntu, ariko yatowe na Yesu Kristo n'Imana Data yamuzuye mu bapfuye. Jewe rero hamwe na bene wacu baraho bose ngo turandikiye ama eklezia yose y'Ubugalati, vuga ngo y'Uburundi, vuga kubyumva. Tubifurije ineza n'amahoro biva ku Mana Dawa twese no ku Mukama wacu Yesu Kristo, yitangiye ibicumuro byacu ngo adukure mu kabi kadukwega kuri iyi si, nk'uko byashatswe n'Imana Dawa twese, yikwiye kuninazwa imyaka n'imyaka. Hari igihe rero uba nyamwigendako utabihisemwo, ari Imana yabihisemwo. Yosefu yabaye nyamwigendako atabihisemwo. Si ukuvuga ngo yari nyakamwe musi y'umwuka, ngo arafite urwango, ngo niyumva, ngo niyagirane, no. Daboro yarota indoto zimuremereye, ari umwana akarota indoto z'abantu bakuze, indoto zikomeye. Mugabo harimwo ubugombe bw'Imana, byumvikana rero je nubona umukozi w'Imana even nanje ndababwiye ngo Onaje muhavura mumbaza meje kubigisha mu izamu ryo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwanje, ntimuhava namwe mumbaza ngo wigiye ku birenge byande. Pawulo wewe mu by'ibigaragara yarigiye ku birenge bya Gamaliyeli, mu by'umwuka naho yigiye kuki bya Stefano yari yishe. Ni kibazo. Hari gihe rero Imana isa n'ikuro by'urume ukagira ibibazo. Narabwiye hariho n'ibibazo mutazishugwa ari uko muhuye n'abana b'abantu, muzishugwa ari uko mwisobanuke mukavuga muti iki gisuzuguro ndacemanze, mugabo nikize kuri wowe Mukama. Sincumura, siniba, sindemendanya, simbeshe, nimpfa mpfire mu maboko yawe. Iryo niryo banga Dawudi yari afise. Yavuga ati umubiri wamenze nkora iki kintu, ishavu riramenda nkora iki kintu, ariko sinemeye kumpa igihano na kimwe, nimpfa nimpfire mu maboko yawe. Imana ati kabisa. Ari bisuzuguro muzakugwa kandi kwamamaza ukuri kw'inkuru nziza mwabakundwa b'Umukama. Hari ibisuzuguro muzakugwa kandi kuvuga uti Uwiteka ndisobanukiwe, nabarungirira neza bari wowe muri iki gisuzuguro, kuko uyu munsi murabundabunda, hari n'amadeni, hari n'ibintu byinshi abantu benshi binjiramo kubera kubundabunda ngo bombona gute, ngo bonyumva gute. Nagira amabwire ko ako kamuna ko kabi n'akabibi kateze igisuzuguro giteye ubwoba.
muririmbyi aravuze n'abaririmbyi bakuri mu kizamweranda iyi ndirimbo niyo kuri mu kizamweranda Saint-Sauveur Nyakabiga Paruwasi Saint-Sauveur Nyakabiga avuga ngo rugira byose niwe yandemye mwishushe yiwe yandemye ndi umuntu ibintunze niwe yabiremye ndahimba nimba ari we yabiremye gute bigutuma gucumura nguyu umuhungu yisobanukiye wo muheburayo yaravuze ati ibibero bya muka Potifari ndabirabya nk'ishano Pawulo aravuga abwira abafilipi ngo ibyo byose byambera kunguko nabirabye nk'ubusa kubw'urukundo mfitiye Kristo sibyo akongera akavuga ngo ibyo byose abandi bawurumbira ngo John nabirabye nk'ibishwemu nabirabye nk'umwanda nabirabye nk'amaziranoki ibyo Pawulo yarabye nk'amaziranoki nibyo mwirukira ngo mutandukane n'Imana kandi ibyo mwirukira mwibaza ngo muri kurondera maisha ngo ni maisha ya dunia maisha ya dunia yaremwe nani n'Imana se umwami wacu Yesu Kristo no namushaka guhindurirwa amazina reka nkubwire ibintu bibiri ukeneye byonyene utuntu tworoshye tudahuye no gukubitwa n'umugabo tudahuye no kwamara igikombe kimwe tudahuye no kurya umuceri w'umutanzania tudahuye no kurya akameme tudahuye no kurya umucopo reka ndakwibwira utuntu tu umuhungu w'Abaheburayo nutamwigira kw'ikintu uzobura imbata y'isi umuhungu w'Abaheburayo natagusigura umugabo yiyubashe uzobura imbata y'isi uyu muhungu w'Abaheburayo natagusigura umugore w'umutima uzobura imbata y'isi uyu muhungu w'Abaheburayo natagusigura umusore yisobanukiye uzobura imbata y'isi uyu muhungu w'Abaheburayo natagusigura uri umukobwa w'ubwenge uzobura imbata y'isi uzobura mu ruzererezi ruteye ubwoba nambiri zamu wararikurikira ukumva inyifato y'umunyisirayeli ku muheburayo nagira mbabwira ko ujyabaye muri Isirayeli Yozefu yitwa umuheburayo ntabwo muzabyiweze mu bahungu ba Yakobo basomyi ba Bibiliya muzoze mubwira utanu wayiheze muzabyiweze Yakobo avuga ngo umuheburayo yavuga nk'umugani mugabo Yakobo baramuvuze ngo Iburayimu baramuvuze ngo umuheburayo agiye gutabara nde Loti iyo yitaye kubera ibyishimo muri Sodoma na Gomora agiye kumutabara baravuga ngo umuheburayo izina riramufata uyu muhungu Yozefu mu mbyaro 12 za Yakobo reka nshyireko na Dina 13 uyu muhungu Yozefu niwe yagaragaye nk'umuheburayo abandi bagaragaye nk'abanyisirayeli uwahinduriwe uwo mateka umuntu w'Imana mugabo bararya amaraso ya se baragenda barajya nk'urwikiremve baranicecekera Yakobo baragandarira Yozefu yaterewe mu kinogo na bene wabo kimya ceceka ahantu ndahagaze ngira agahinda nkavuga nti sindorya umukozi ngo nuko umwana wanje ryamye ngo narye bwiza rwe narye bwiza no ntuzobikora uzobukoze ishano Imana ifite ibanga izobukoze ishano bazomera nkaho Fune na Finerasi genda ukanura amaso yawe usome muri Bibiliya muri Samweli wa mbere 2 ntuzokora iryo shano ry'akarengane umwe wese ku rugezo rwiwe mutunganirize nk'ugomba gutunganiriza abantu wirenganire Yakobo abahungu biwe bararya umuhungu we w'igikundiro baramurya nk'urw'ikiremve muganira nkubwira utuntu tubiri umugabo yarakuriye isi yarakuriye umuryango warakuriye amatongo barayakurishije abapfumu barakuriye insagera zarakuriye umugera warakuriye ubusamayi bwarakuriye kayabaga barakuriye byanda gutaki ndasago zarakuriye byanda gutaki cyangwa byarakuriye byanda gutaki hari ibintu bibarya bikabarya bikongera bikabarya Bibiliya iravuga ngo umunyisirayeli ngo inzoka zirabarya ngo zongera zirabarya ngo abagabo zirabarya ngo abagore zirabarya ngo abasore zirabarya ngo abakobwa zirabarya hari namwe izindi nzoka rudusikarisi twariye ubugingo bwanyu muriyicarira murambara murabego muriyicara murarya murahimba mugabo muvyibuha umuruho kubera udusikarisi twariye ubugingo bwanyu na yindi mpamvu nimwe watakaje utuntu tubiri umva umuheburayo ngo Farawo arahenze atumako Yozefu narababwiye Yozefu icyamuhaye igarade n'ingene yifashe mu makuba yiwe hari igihe igarade yawe uri muri icyo gisuzuguro uri kuratinya ndakurahiye hari igihe igarade yawe yewe yakini byagenze gute ko twabiganire mu izamu ryo guhindura ryo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu muri Yeremiya 50 byagenze gute
hari igihe promosiyo yawe, hari igihe igikundiro cyawe, hari igihe ukwamegwa kwa gushingiye, hari igihe icyo gisuzugura ariyo garade yawe. Ngo Yakobo yabanje kwisegura ibuye avuye mu ihema rya nyina, aho nyina yamakuya akanamubagira n'umwangaza akamwambika urushato rw'ikinyoma akamubwira ati shushanye mwana wa jyewe gira iki. Ngo Farawo araheza atuma ko Yosefu, mwibuke ingene wa mukebye yari yagize isoni kuko yaburenganije abatabyumvise izi nyigisho muzozikurikirana. Mugende kimwe ku kindi rizamu ryo guhindurirwa izina. Nimba ushaka kugira ubwenge, wewe ukeneye icyubahiro, wone ugende ubishakishe gukora ibyiza utidodomba. Ibi si byo Yosefu yakoze. We niwite ku maso y'abantu. Reka nigeretse ngaho, genda ubizirikane ko naho utobiririmba. Yeremiya 29 bugene kavuga ubwo buhanuzi buri Yeremiya 29, indirimbo yo kwa Israel Mbonyi umunyarwanda. Ngo Farawo ngo acerahindura ngo Farawo arahenze tubako Yosefu bamukura muri kwa kuzimu bihuta. Ngo bamukura kuri kwa kuzimu ngo sikuri ni muri reka somuko Bibiliya iravuga ngo bisomuke mu bibona. Ngo Farawo arahenze tumako Yosefu bamukura muri kwa kuzimu bihuta. Turi kumusugira kabiri, urakeneye ubuhamya. Niki kizoguha ubuhamya? Niki kizoguha kumvigwa? Niki kizoguha kumenyekana ko by'ukuri Imana yagutabaye iza gukura muri ako karanda kuri uwo musego? Ndagenda kongora kano kabo n'umutima w'ubugwaneza ni kugendana n'Imana ugira ubuntu kandi uciye bugufi rwose. Aho ngwere inyishu iri muri Misha 6:7-8 just honor cyonyine. Mugabo uyu Yosefu ntiyabikoze aryohewe, ntiyabikoreye mu igarade bimuhigarade, yabikoreye mu gisuzuguro, abikorera mu nda n'imbaragasa, abikorera mu ruhere. Yari umwana w'igikundiro, yavutse kuri Samuragwa kwa Burahimu. Mugabo Imana yitsiki wajabutse Efurata. Ngo Imana ngo bamukura bukwi na bukwi. Nigiki kizogukura bukwi na bukwi mu makuburimo? Nigiki kizogukura bukwi na bukwi kuri liste y'ugukenya ukurimo? Burya mugendera kuri liste y'urupfu ntimubimenye. Muhora mumanuka ngo nacitse, muhora mumanuka. Komeza ucike mu izina rya Yesu Kristo. Komeza ucike. Muhora mu mibabaro, muhora mu bugwayi, muhora mu gahinda. Kandi ikintu kibabaje akenshi ubuhinda tubugira twisunze. Nk'ugira gahinda ngo niwabyaye. Murazi icyo bisigura? Birarashe ko umuntu adasenga agira gahinda ngo ntiyabyaye. Sindi kubacinyaguriza mbabwiza ukuri, kuko nanjye hari ibindi mwogera ko nimubibwiye nkababwira ko muriko muracinyaguriza. Sindi kubacinyaguriza kuko ukuri kwa Bibiliya ni mukugira ukuri. Bibiliya iravuga ngo hari ab'Imana yabishatse ko baba nk'uko. Mugabo banyene akanwa kabahagurukiye nibo bazokikurako. Muve mu rujijo, muve mu ruzererezi. Yosefu ubundi naho nyina yamwise ngo shimiye Imana. Shimiye Imana ni Yuda. Yavuze ngo Imana ni inde? Ni ubutungane kuko yakurikiye abana b'icoreke zose. Ismael ni 30. Ni 30 ingene hashikiye. Sindabyitiranye. Kuko se yaciye ahaguruka aravuga ati kine ngo Rakera abonye ko atabyari Yakobo agirisha ari mukuru, araheza mabahungu ngiye gupfa yamuhaye umuhungu w'ishari. Imana iribuka Rakera 22 amamuko 30. Imana iramwumvira izibura inda yiwe, arasama inda abyara umuhungu. Avuga ati Imana iraneturuye. Murumva ko ari neturuye? Uyu Yosefu ari neturuye. Ubuhigo bwe bwahagaze he? Nyina ntiyamukuyakuye ngo agirene. Ise yamukuyakuye bimukwegera urwangano na bene wabo. Muga hari mwakantu uvuga ngo akantu mu makuba yawe hari mwakantu kandi no byatura bikubeka mu izina rya Yesu Kristo. Ngo bamukura muri kwa kuzimu bihuta. Ni giki cyamukuye muri kwa kuzimu bihuta? Nagira ndababwira icyo bita ukuzimu, inzimu zitatu. Ukuzimu sinzi ko nabivuga mu bwishi ngo inzimu. Nawe byumve uco bishira mu bwishi ukuzimu. Inzimu ukuzimu kurenga kumwe bakwita ngo iki? Ibizimu bibiri. Urazi bakwita ngo iki? Ukuzimu.
inzimu zitarenga zitatu. Yozefu yaraguye mu kuzimu kwitwa ubupfubyi, kuba imfubyi uri muto. Yozefu agwa mu kuzimu kwitwa ivyonyi, ya mivumo yo kwa nyina anyegeza ibigirwamana bya Serabani, sibyo? Yozefu agwa mu kuzimu kwitwa icyankiro. Yozefu afise igikundira mu isi y'umwuka, afise icyankiro mu isi y'ibigaragara. Murabyumva? Yozefu afise igikundira mu isi y'umwuka, ko Imana iramwizeye kandi irashaka ikizomukoresha. Ibisobanurwa muri Zaburi 105. Nga mu isi bigaragara afise icyankiro gushikaho na mwene nyina mwanga. Agwa mu kuzimu kwitwa uburyarya bwa bene wabo. Agwa mu kuzimu kwitwa ukwijejera, kutamenya kwijejera, ubwana. Kuko n'indoto yarazirota bakamusharika kongera kubarotera. Iyumvire kubarotorera ngo nabonye bunyenyeri 11 ngo zinyunamira. Uriko uravuga nako twengwa tuzogukorera? Wagihara dabu we, wagihura mutwe we, uriko uravuga. Iyumvire Yuda, iyumvire Simeo, wiyumvire Robert, wiyumvire Levi, ariko akubwira uko. Mubwiyumvire namwe reka bincoreke bona bihorere barakadi ari ndabihorere mubwiyumvire, kuko abo bane ba mbere nibo basa n'abaganza Yakobo. Ahungu bavutse kuri Leya. Sha barakome mwigabanya, bari bakomandaje amasura yabo. Muyumvire nka Simeo na Levi bafata abantu bisike mu bose bagacinja. Mwene mu Islam de turaze bakabasanga aho bagwariye bavirira inguma zabo, bagene mu Islam de tubashingira umukobwa wanje bakabica n'ibitungwa byabo bakabyica. Iyumvira nk'abo bantu rero bashinyagurije Yozefu. Ubwo bwana bwiwe buramureka, yongera kurandi natavuga ati rero suko izuba ryanyunamiye, ukwezi kuranyunamira, n'inyenyeri 11 ziranye. Tizijya gusa narose umuganda wanje, imiganda 11 yunamira imiganda yanje. Ati riko bitese tuburera kuzo tuyobora. Abo mwana guma bivuga uko nyene, ariko vuga ngo kuko atakinanira Imana, kandi kuko inzira z'Imana zirenga igihumbi, yari iyo nzira Imana yategekanije. Uko kuzimu yaguyemwe n'abane wabo bakamuterera, akaba ibyo kurya, arashenje agenzi ngenda gisike mukuba agiye isiti mukubarondera. Iyo baragiye bakamujyajanya bakamubwira ko politike, bakamwambura imutwe bakamuta mu kinogo. Ibyo byose n'ukuzimu kwaguye kuri Yozefu. Ariko rero uko kuzimu kumuguyeko, yongeragira n'ukundi kuzimu kwa Inabuja agomba kumusamba Yozefu. Ati Imana no bikoriri amaso yariye, ati databuja yamaye byose anyima wowe wenyene wa mugore wiwe. Aramuremenanya, Potifara arakubita, baragenda bahenurira mu ibohero. Ararinda mu ibohero, baramuha kuyobora abafungwa. Koko asa n'ukuzimu, ararotora banararindira imyaka 2, ararindira ko bazomwibuka. Ababwiye ati ndabarotoreye muzonyibuke mumvugire kwa Farawo nararenganije kandi umuheburayo. Arabura. Amaze kubura ngo umunsi umwe rero Imana yakiriye, Imana y'isi, Imana yamwijuru se umwami wacu Yesu Kristo yakira. Imana y'isi irayijanjanga ishiki indoto. Ni wowe wenyene indoto wazipfishije ubusa, ni wowe wenyene. Niyo mpamvu ushobora guherana n'uruzererezi bikakubona. Ni wowe wenyene. Farawo nagaba kaganza, abakadisimu bose bakora mu bitugu bwiwe. Ngo ni naba y'ubwami yari yicaye ko burya ngo si wera yicaye ko, wari yicaye ko umukadisimu wera asigaye agira gutya, ari spectator gusa, yubaha gusa. Kandi burya abantu benshi batwara burya n'ibyo. Hari ubwoko bw'imigisha mudakwiye gusaba. Hari ubwoko bw'imigisha mudakwiye gusaba. Inaba ngagwizi, hari ubwoko bw'imigisha mudakwiye gusaba. Uhorana iminaniro, uhorana urupfu, uhorana umibabaro, uhorana urukebaguzwa. Imana irajanjanga Farawo muteza indoto. Tware tuziganire ko sinda zigaruka ko muze kuzera mu ntango y'ikigabane cya 41 gora ku murongo wa mbere. Yamujanjanga bapfumvu n'abakonikoni n'indoto zisanzwe rwose mwisi y'umwuka. Umaze kuganira n'umwuka w'Imana cyangwa kuganira n'iyo myuka mibi yawe, n'indoto zisanzwe cyane. Mugabo bose ceceka. Yozefu araza aribukwa. Vuga ngo aribukwa. Hari ikintu cy'inazo uzakora kugira ngo wibukwe ukugwe muri uko kuzimu. Ntabwo kuzimu kwa kugira ngo ukuvemo nimba rurugo rukuruhije ari ngombwa ngo umugabo gucyure. Hari igihe bizasabwa ko wibagira kurongorwa n'ukubyara, ugakorera Imana, ukarondera Imana, kandi mukuri ku ijambo ryayo igagukora igisonzogoro. Ntabwo kuzimu rimwe ari ngombwa ngo uzakugwemo n'ukurongorwa. Hari n'igihe bizasaba gukorera Imana igihe cyakigeze ikaguhuza n'umunezero zirahereza. Nta nuko bisigwa
bisigura ngo ni ngombwa uzobanza ubyara. Gusa Bibiliya iravuga ngo mwana byaramwe ngo nimutera impundu. Icyo kirasigura iki? Wewe utagira umunezero, utagira ibyishimo, wewe utarama ibyamwe atera impundu kuko abana bintabwa ni benshi. Imana ifite byinshi byo kugukoresha kuri iyi si. Ni Metuselayi wenyine yamaze imyaka 639 kwa byara ngo n'abakobwa Imana kamwirata wenyine. Ubundi nawe nakera abasinze aragenda, asiga umugore uko abira aragenda, asiga abana bukurera aragenda. Imana ivuga ati ngo hano nyaruka wose nibwa kone kutunganya nkuko. So hari ibibazo, hari izina uzohindurirwa kuko abanje kubwira Uwiteka uti ndo wawe Nyagasani. Nguyu Yozefu ngo bukwi na bukwi bamukura muri kwa kuzimu bihuta, akorerwa ibintu bibiri. Akora ibintu bibiri. Umviriza ibintu bibiri Imana izogukorera ukabona uti kabisa mutima wanje tuboza. Pana bimwe bya wa musore Kristo avuga ati umusinye n'umutima no ugyashingira ku bigaragara ngo ari yihweje ibigega. Umva ibintu bibiri. Arimosha acarahindura impuzu agira iki? Yinjira kwa Farawoni. Icyamwinjije kwa Farawoni ni giki? Ikizakwinjiza mu butware bwinshi. Ko tubifitiye uburenganzira ngo mwene Adamu Imana yaramuremye ngo mugire imuhisi ngo yiyobore ayigabe kandi ayikaze ko kandi Imana zikadukorera. Ikizakwinjiza n'ibintu bibiri. Niki yakoze kwimesha imishatsi? Ubundi ko kumwebwa imishatsi bisigura ko ari ugukurwa kwicubahiro. Ko tuzi ko ba Samusoni Imana avuga ngo ntihagire urugongo ruzomugerako, ntihagire urwembe ruzomugerako. Ko tuzi ubundi ni Samusoni nande? Yohani Batista Mungu wa Zakaria na Elizabeth mucacuzi umumburi ya Yesu Kristo. Niki ibi bintu ni ibiki? Ko tuzi ko Yohani Batista tamurere kumukoza ku butwe ngo ari karamubatiza, ngo ariko ngo aramumwa, ngo ari karagirane, atamurere kumukoza ku biganda byiwe ngo ari karamugaburira, ngo ari karagirane. Ibyo ni ibiki? Yozefu kumugwa imishatsi, Yozefu kwambikwa ikanzu. Icyambere mu bintu bigaragara Imana ibanza kuguha icubahiro. Yozefu imishatsi yari yaramurigi mumve ko harimo n'imigi n'inda. Arancangaruka kuba star gato. Cyagaruka kuba star gato igihe cyose mufata urushwigiri mugashira ku mitwe yanyu ni byiza. Imishatsi bonashaka ifite insiguro ikomeye cyane mwisi y'umwuka. Mugabo raba ibi imishatsi iri kucata none mugashora sokoza mugashora yoga imishatsi nyene akaronka gashampo kamwe kabanyisiraye ko gushira mu mishatsi ko bafite imishatsi nk'ibi by'abakenyezi muri Afrika. Barakaronka vuga ngo yego. No. Kandi agusengeye ntuzohaje. Imana iguha icyubahiro mu bigaragara. Ntibyakunda ko waje imbere ya Farawoni ngo agaragare nka Farawoni n'ibyanwa niki. No. Byari ngombwa agenda afise isura nk'iy'umwana w'Imana. Kumwoga imishatsi birasigura icyubahiro. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mu gihe kibereye narakwishyuye nakubaye hafi. Aho ni muri Zeka kangahe 49. Irangara ikavuga ngo ngwiki ariko ndi kintu kijyanye n'imishatsi. Muri za 52 ngo ngwiki ngo naragucyoroye nka kurya bacyorora inzahabu. Ariko Imana igacishinga indago inzahabu bayiciyoroza umuriro. Ngo nanje nagucyororesheje amakuba. Ngo ariko nje kukugarukirako. Vuga ngo icubahiro. Imana zitanga icyubahiro iyo wayumviye. Ntuzokangwe n'igisuzuguro nabuze ndimfubyi nta gikundiro gisaba Imana iragitanga. Wowe gusoyitunganire. Ibindi byose ibiguhera ubuntu. Ngo bamwani muzi niki muzi n'isi y'umwuka. Ubu mushatsi ni jewe w'inyuma. Icyubahiro ukwemegwa mugabe muzu n'indangagaciro ni imico myiza ni ikintu gihishije muri jewe utazi mugabe icyo kintu gihishije gishobora kugutuma ugira hano uvuga ati umva ndakibabwira ndakibasigura iki niho mu byumba. Ngo abigishwa ba Yesu Kristo ku munsi wa Pentekoti bamaze guheza kuvuga mu ndimi ngo bakagenda kwigisha ngo abaramani bariyunze ngo bavuga ngo genda mu ufata ubwo buhungu buriko buravuga mu bucecekeje biko buvuga Kristo. Ngo bashitse basanga n'ubuhungu bw'Iburayi ari aba Petero ari bamwe bakuriye ku kiyaga batakuriye ku apana kiyaga apana piscine no bakuriye hari nyene ega bari abantu bari bakomiriwe. Najyana Kristo yagiye mu babagalirayo bo mu Galile bari bakomeriwe kuko no mu kwinjira i Yerusalemu murazi ko Kristo yabanje kubatangira ikori. Burya
bari baracanyemo ku buryo bajya abantu bari bakumiriwe kandi ni kuvana kuri Akabu na Yezebeli icyo kitiwe sibyo siyo mateka ndimo nuvuga rero ngo baraza baravuga ati burya bugugu buri ko buvuga iki ibyo niwe ko baravuga ngo barungika ingabo zita ko bafatana barahiye iyo ngo bashitse ngo babwira ngo yamwe mu Abanyisirayeli mwe umwa Kristo mwabamba ngo niwe yazutse mu bapfuye ngo ibi byose mubona ngo niwe ariko arabikora ngo ari yarabiteguye bamwe baje bagira ngo icyo kintu kigeze no kubigetsemani Kristo ataremwira ko aho ajyanye baraza ngo baje kumufata Yuda bayoboye n'amacumu n'ibimuri igetsemani kuko Kristo yari yamaze kuza ububasha bw'Imana yahejeje gupfarirana tawo mukubise imitsi yatobotse agahinda kamuvuye ko Imana yamukomeje yabwiye ba Petero ngo kuko ngo mwasi ngo atabutunza mfisemwo ngo nimureke noneho kurirwa murasenga ngo igihe kirageze baraza ngo bavuga bamugera ko kugira ngo bongera akagira ngo bagakumbagara hagira ati nijeyo impuzu niki Imana ihisha muri wewe wagara imbere y'umugome wagara imbere y'umwasi w'Imana nta kindi cyatumye Imana kwara kugira ngo ifate ubutware bwa Farawo kandi naho mubona umunyisirayeli byagoranye ngo aze mu gihugu cy'isezerano n'uyu munsi kifise mu ntoki ndababwire ibyo muvuga ngo intambara za Magogi na Gogi icyo kitiwe si cyo ndimo naco kuko tuzokigera ko hageze nabyo biri mu buhanuzi bwa Bibiliya izi ntambara zose mubona Yozefu ngo yimosha imishatsi ni kuvuga icyubahiro kigaragara nk'umugano wasenze ya sympathy cyagikundira kwa kundi kubona ati none ubundi muntu dufise ngaha ninde yo busubirira ninde umukobwa wundi ukwemerwa atari uwo ninde musore wundi ugutogwa atari uwo ninde muntu akeneye akazi muri ibira atari uwo nico Imana ikora ayi indangagaciro nazirya kanzu ngo amuhindura n'ikanzu kwari kugira ngo Imana imwibagize umubabaro ntavuragirwa cagirane ya kanzu yambugwa na bene wabo ayambikwe n'abamusumbye ubutware kuko bene wabo nabo bagaragaza umwuka w'isi mwuka w'uburyarya mwuka w'ishyari mwuka w'inzigo ni kuvuga rero Imana yavuga ati wabyambuwe n'abantu atanikimaze bafise bazogaruka kugusega bagaruka gupfukamira kugira ngo nabo mbanze ndabakomeje kubwicaca burayimuga ntundakinata uwo muvumo wo kuzoshumbira abanyamahanga imyaka 430 wahawe Burahimu Imana yamusabye igitambo kugira ngo bunge isezerano Imana avuga ati jewe sinunga isezerano umuntu atakiguza atanze kandi kubanza gukebwa wongere ukebe n'icyo ushikaniye iyo mujyajyanye Imana kimwe muri cumi simba henda Imana irabihweza ngo ikaraba umuntu n'umwe ariko arataka ubutungane ngo ikamubura Burahimu yabanje kwikabasha afise imyaka 100 akabeshaho mu rugo rwiwe ngo yongera akaba inyamazo kuko nazo yarazigaba muri uyu mwanya reka ruhande Burahimu agaragaza Adamu icyo gitiwe Yozefu rero iyo kanzu barayimuha ikanzu rero ni ibintu bibiri Imana ikubwirirwa ukagaragara nk'uwahinduriwe izina nano cengeza aha nyene umwuka w'Imana agaca mfasha akabiguteramwo akabikubibamwo akabigira ngo Yozefu ngo bamumuha imishatsi akumumuha imishatsi murazi mwibuke ko Delila yamwajeje imishatsi Samusoni kuko yimeneye ibanga akameneka amaso y'uwo mubiri Yozefu umugabo yari mu gisubizo impuzu bamuhotse umubabaro yatewe no kwambugwa ikanzu yiwe kandi y'amagage nziza agaragara nk'umuntu adasanzwe ariko mu isi y'umwuka birasigura ngo muri wewe hari icyo nabitseyo muri wowe nasanze y'ikimpimbara ndahagize ihema Yozefu ararosora indoto nyine yari Imana yihagarariye ngaga ko Imana yabwira muzango genda imbere ya Farawo uzomera nka Jewe uzomera nk'Imana ya Farawo nawe ni Imana y'isi nawe uzomera nk'Imana yiwe aragenda Mbirize mwumvise ibintu bibiri no kuvuga Imana igushiramo ikintu cy'ukuri gihishije mugabo gikenewe mu karere wayemo no kuri pe ubutunzi Imana iguha ntabwo bushinge mwibuke ba Socrate mwibuke ba Archimede burya hari abantu bagaragaje iby'isi ubu niyo ntahura physique na biology nize physique cyane na psychology nize n'ikindi kigo cyitwa sciences humaines ubu niho ndabitahura cyane nk'icyo mu bungo ndabyiga cyane ndabyigisha iyo muca munyatira mu banga ry'ibihangano ni kuvuga ibihangange by'isamsore ni kuvuga rero baba ngo bararyama Imana ikabaha ikintu bakora kandi kakabaha mu ndoto buke bakacandika bakakidefinisa buri Imana ijya kugutungisha ikintu gishasha isi keneye cyangwa abanyu babakeneye gituma ugirane utuma abantu ubwenge bwabo bugaruka ku Mana cyangwa bugaruka ku cata bigena Imana yakoreye Yozefu
n'iki Imana yakoreye Yozefu. Samusoni kuko ari we yari yamenje yongeye kucikorera agira isengesho abwira Imana atumpa amahirwe rimwe gusa. Nawe rero byumvikane wamaze kwishora, wamaze gutakaza ubumana muri wewe, ushobora kubwira Imana ngo nyongere amahirwe, nanjye nongere ngukorere, nanjye nongere nguvugire, menye icyo wandemeye umpindurire izina gatoya. Ngo Farawo anabwira Yozefu ati narose indoto ariko ntawe ashoboye kuzindotorera, nkaba numvise bavuga ko wewe wumvise indoto uca uzirotora. Bakumva kwiga papa akabusteri, bakumva kwiga mama agahoto wiratiki, bakumva kwiga. Iyo uvuze abantu bumvike, erega hari n'igihe urasokorera amabanga yawe, jewe naragowe, jewe nararusha isika kubona nkindusha nyene nk'umugogwa nyene ukabura ubutabazi bw'Imana kandi usenga. Bakumva kwiga. Mwari muzi ko igihe twiyabira amagogwa duhura nayo, igihe twiyabira inzara, igihe twiyabira umubabaro, igihe twiyabira ubumuga, mwari muzi ko tuba turi ko duhesha ishema Shetani. Kuko Umwami Imana azonabara, niyo mpamvu ntamaramara. Kuko Umwami Imana azondinda, niyo mpamvu ntafite ubwoba. Ari umwana w'umukobwa yamaye umutwaro wo gusengera ngo mariage yiwe. Ubundi munsi arambwira ati narishyuwe mfise umufiance kandi dushaka kugira mariage, ariko mfite ikibazo, mfise ibizunguzungu bintera nkikubita hasi. None rero ndagusabye nsengere sinzogwa hasi ku munsi wa mariage, kuko numva ubwoba ko ashaka kuzokwita hasi. Ndamubwira niwumva ufise ubwoba kuzokwita hasi ku munsi wa mariage, oringa te ico kizunguzungu kizokozako. Mugabo niwumva ko Imana yaguhaye uwo mufiance, ni ya Mana ahubwo ishobora gukuraho ico kizunguzungu, kuko ico ni igitero cy'umwasi. Abahinga bashobora kubwira ngo n'amaraso make ngo adashika mu bwonko ngo atagira, mbwa amaraso adashika mu bwonko bapima amaglobule bagasanga globule rouge zirakwiye, bimeze gute. Nimumva ko harimo akantu k'akanzingiti. Reka mbabwire ikintu kimwe, sibyo? Hagarara wemye turirimbira Imana, hagarara wemye turirimbira Imana, hagarara wemye turirimbira imbyeyi yacu. Uva mu mutima wawe ko ufise Imana igitandara wegamira, ukagira hane ukabyaza umusaruro ubuzima bwawe. Uva mu mutima wawe ko ufise Imana iguha impano, ko ufise Imana iguha ububasha bwo kubaho unezerewe, kugutetura mu makuba y'ubwoko bwose, kuguhindurira izina. Ngo numvise bavuga ko indoto yose ushobora ni igiki ushoboye byose rero, kuko ibyo nibyo mu isi y'umwuka. Ngo nkaba rero numvise bavuga ko wewe wumvise indoto uca uzirotora. Amina. Yozefu yishura Farawo ati kandi ni ingabire iri hejuru y'izindi ngabire. Kubera iki? Saho uba warabisomye, mugira Imana ibifise ibanga ryayo bikwereka kubivoma. Mugabo ni ingabire mukwiye kuzamura muri mwebwe. Bigusaba iki? Umwete wo gusoma ijambo ry'Imana no guha agaciro umutima w'Imana agakorera muri wewe. Icyo gihe nk'ubu je nubona bigitangura abishe ubwo bana bakristo bavuga ngo bya bintu byose byagenze uko, bundi ni nahe zanyu zatumye nkomeza n'umwete no kubikunda. Mugabo gusa icyo nagiye gutangarira Imana nuko nageze ku rwego, ariko ntagiye nigeze mfata umwanya ngo ndiko ndasoma indoto y'umuntu ngo niyumvire ngo bite formule nagigwako. Kandi nuko mu myaka 3 iheze nta n'umunsi nigeze hari indoto inzi imbere ngo ni surprise ngo mbure ico ndayivugako, ahubwo nanje mejeje kwirotora naratangara. Kandi nicaye nkuko ndiko natera inkuru ngavuga ati none nk'ubu ndose nkuko byagenda gute, nkabibura no kuvuga iki? Imana ifite ukuntu ikorana n'umwana w'umuntu kugira ikora iki canke kiriya, ariko itabara igihugu cayo. Uko no ga Farawo nizi ndoto ko ari kugira ngo Imana itabare Misiri ntipfe, ahubwo yemere Misiri ko ari Imana ya Isirayeli ikorera mu muntu. Kuko n'aba pfumupfumu n'abakonikoni no mu gihe cyo kwa Farawoni cyangwa mu gihe cyo kwa Nebukadinezari i Babiloni, umwami w'i Babiloni, ni ukuvuga Farawoni ni Misiri, Nebukadinezari ni Babiloni. Misiri ni kubw'ibyaha by'abasogokuru, Babiloni ni kubw'ibyaha ndengakamere dukora kubera ubwibone bw'umubiri.
Burya nibyo bintu bibiri bisigura. Ni ukuvuga Misiri hakugwa niki? Gutakira Imana, kubaha Imana, kumvira Imana, kugendana n'Imana, kwihangana ushingiye ku itegeko rya rudasumbwa. Babyloni hakugwa niki? Kugambira mu mutima wawe kutiyanduza. Ntukamara uko abandi bambaye, ambara wumve ko uninaje Imana mu nyambaro zawe. Ntukavuge, ntukicare, ntukarye uko abandi bariye, irya kugira ngo uhaze umubiri wawe. Wari ibyo muzovuga ngo utarose utudagara, ngo utarose akanyama, nawe ubwiye ugenda hatswe kwica umuhungu wanje wa kabiri yavuga we nta soni ushobora kuvuga ibintu nk'ibyo. Mama ngo tugomba turya ibiraya ngo n'umuceri, ngo atari ibiraya n'amateke n'umuceri, ngo murashaka iki? Ibi ndabigenze gute? Si ibyo by'ukubatunga, kuko iyi mibiri yacu yakambutse. Mbe mwari muzi bige ko inyama zariwe kubera umuvumo, kubera kuri Nowa, kuko Imana nayo iravuga ati ndababaye umunuko, agahinda, ibimera byose, uruzi nta cyamera na kimwe cyari gihari. Bavuga ati ici bikokora bimwe muri ibyo bicungure mwe, uko byabacunguye mu buri kore bya bimwe byabera muri Edeni re kubonaho bibavura inzara. Ukuvuga rero ngo nkaba numvise bavuga ko wowe wumvise indoto ucuzirotora. Iyi ni Imana iha umuntu kugira ngo irokore ubwoko bwayo, ubwiwe igira icyo imukoreye kigaragaza ko yayitunganiye, yihanganye, yagize, ariko kandi irokore n'ubwoko bwayo. Ni ku mpande zibiri. Ngo Yozefu yishyura Farawo ati si jewe Imana niyizotanga inyishu izanira amahoro Farawo. Nimba uri muri Kristo neza gumama. Kristo aravuga ngo nuweza gukora byose. Kristo ngo bigishwe bwe ngo yigeze kujyana Nigerajanye n'abahungu batatu b'inkuba. Babana batatu b'inkuba ninde? Ni Petero, ni Yakobo na Yohana. Ngo bajana ku musozi. Nigihe bagiye kubonekerwa umusozi Tabora. Tabora muramaze kuyigera ko mbega nigeze kubikije imisozi kwimutegereza kugerako. Ngo bagarutse abandi bigishwa bari bagiye ngo baje kwigisha, baje kwirukana amashitani. Ngo arabwira ngo twirukana amashitani yango rugenda ngo kujyanye apetete muceceke. Kristo ati bareke niba babikora ku bw'izina ry'Imana, mugabo abo barabandi. Mugabo bwe musi bigishwa ba Yesu Kristo, ko Kristo yavuze ati sawa ntimwirate byo mwakoze, irate ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Mwaza gukora byose uvuga ati ndi umusoko w'imbura kimaze. Muzikino Samsoni yakoze mu kujuganya ihembe. Umusa w'indaga bwaje ajeje kwica abafilisiti igihumbi yasutswe na bene wabo. Nukuvuga iki? Umukristo agenda ndafite ubwenge bugendana n'Imana. Ushaka kuraba umwana wawe ukamuyitirira, ushaka kuraba umugabo wawe ukamuyitirira, ushaka kuraba umugore wawe ukamuyitirira. Ndakurahiye we yo kwitirira umwana n'uruyo y'uruhinjiro kiva mu nda ya nyina we niwo kuyitirira. Kimana avuga ati ndahacaho nyina yarutereye nkarutora kandi nkarushariza nkarubwira ihanga rinini, igihugu kinini. Nukuvuga rero Yozefu yikuye ko ububasha bwose. Iki nico Ezekiel yakoze mu gihe yananurira amagufa yumye mu Ezekiel 37. Imana avuga ati Ezekiel genda manuka, nguzuye umutima mweranda, manuka mu kibaya, imereka amagufa yumye, imitsi, inyama zaboze, ibiki bijya rero nibitugize nk'amagufa no gukomeza, imitsi n'ubunonotsi, inyama, urukoba n'ubwiza. Inyama niki? Inyama niki? N'ububasha, sibyo? N'ububasha butagaragara biduhesha imbaraga, ubwenge bw'umuntu. Mugabo cyefatira mu kumvira no mu gutunganira Imana. Imana yambwira ati bona ayo magufa abantu bose byose biragutorana bikaba ingabo z'Imana. Havuga ati witeka niwe bubitsi. Imana ati kabisa ongera wuzure mutima mwana cy'ubwendo yahanurira asubirana ubuzima. Nuko cha bugufi gire mutima uciye bugufi wumve ko atacuvise utahawe, kandi wumve ko atacushoboye utashobojwe uzobuhiriwe. Ngo Farawo abwira Yozefu ati narosemo namagaze ku ngombe y'uruzi Nili, mu ruzi Nili havayo inkindwi zibyibushe. Ibi bintu wavayo inkindwi zibyibushe, ibi bintu mubirize ngo kandi ziteye igomwe. Cyo nayo basiguriye muri introduction sindabihagarara ko cyane ngo zihereza kurisha mu rufunzo, mu nyuma y'izo havayo izindi nka indwi z'imiguta kandi mbi. Sinari bwigere mbona inka mbi nk'izo mu gihugu cyose cya Misiri. Ni kuvuga akajagari kagiye kukubako. Izo nka z'imiguta kandi mbi zijya za nka zibyibushe za mbere. Ni kuvuga ubuhigo wagize hazogera igihe amakuba gutera, inzara gutera, imibabaro gutera, agacinyizo gutera, imivumi gutera, n'umuroza guhangare, urupfu rugutere. None Farawo ngo nyuma n'ibyamubayeko ngo zishyitse mu nda yazo ntibyaboneka ko zinjiyemo, kuko ububi bwazo bwagumye nk'ubwa mbere. Nje ndikangura
murumva ni kuvuga iyo ufite ibyishimo bidashingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana uragera igihe ibyo wogeze ko byose ubwiza bwawe muramaze kubona abana b'abakobwa ariyo umushitsi yangendeye ku mugoroba w'ejo sinzi ukuntu twaganiriye ko n'umuntu twerukana kera yaciye nk'imyaka 6 twanduruka tuganira kuko yari umuntu twahura nyene mu buzima busanzwe twanduruka tuganira ndababaza amakuru y'abantu ni murahe babyama karaoke za nzoga ni muragira iki nyene akayise hajubaza umuntu kuko uko biri kose dutera dusaza hari n'ibyo isi izotwangishe umubiri wonyene uzovuga uti bingiye kubiruka mugari usaza umeze nk'ikitaje cingoroje ugasaza ugomba kuba umusazi ni kuvuga iki rero ico twita ruturo ambwira umuntu yari mwiza cyane mudamu yari mwiza rwose mugari yarananiwe n'urugo nta mugabo bamarana kabiri mugafise ubwiza ku buryo no kumva ngorane n'umugabo wavuga uti ntaco ndamuyitirire jewe nawe yari yoroshe waramucikiza mukigira umva ko atari umukristo ndanduka ndamubaza avuga ati reka isi yaramuciriye uburyo bwaraheze none bwa bwiza bwiwe bwaraze ngo eka n'uguripe ngo urumva nyene isi yaramuciriye icyo bitagucira isi ishobora kugucira ikagukamvura ikagukuramo umusosera wose nka ujya kwijojo ikagira ngo abahora baguhigisha amahera abahora baguhigisha inzoga ugahiga n'uwo basi nawe woziha ngo mwicarane ukamubura isi si yo kwishimira kandi ikorana n'abayo ntabwo yigera yikorana yonyene iki ni Imana yabwiye Farawo mu ndoro yambwiye ati wewe ufise ubwibone ntuzi ko ari je naguhaye byose nukinyubaha mugabo hazogera igihe muraze jingena zibarotoreye akanda kongeye ko kubera ngo za nkambi zarazimize zimwe zo munda kuko ejo ibi nibyabivuga ngo yega ni Bibiliya hose gusa haraho zisubigwamo haraho Farawo zivugira handi ariko arazivugira ngo za zindi mbi zaraziriye zimwe nziza ngo kuburyo no zagera mu nda ngo zitigeze ziboneka ko zazirenga kuko ububi bwazo bwari bwinshi no kuvuga bari barababaje Imana birenze gushika imigisha yabo yogenda yose ngo ariko ngo nsubira kurota mbona amahundo 7 ayangitse ku giti kimwe yaratengekeye ari meza mu nyuma yayo hamera yandi mahundo 7 yahumbiranye anyunyutse kandi yagumbishije n'umuyaga wo mu buseruko ayo mahundo 7 anyunyutse ayongobeza ya mahundo meza narabyiganiye barumenyi ariko ntibashoboye kubisobanura ubundi ni indoto imwe Yozefu yishura Farawo ati indoto za Farawo ni zimwe umvise Imana yamenyesheje Farawo icyo izagukora indoto imisi yose ikwereka icyo Imana igiye gukora sikini sigiye gukora no habwe guteranya n'ubugome cyane n'imibabaro kubera ko wayinaniye yakubutse cega guteranya n'ubutabazi kubera ko wayitaki yakoronse cyo gituma indoto yose irakorerwa ngenda babwira ibyo Farawo yakoze mw'indwi nziza ni imyaka 7 amahundo meza 7 ni imyaka 7 ni indoto zimwe inkindwi ubundi ni nkangani amahundo 7 ni nkuko ari kuvuga ngo n'ubuhigwe 7 ubuhigwe bwuzuye Bibiliya itubwira ubuhigwe 8 muri Matayo 5 kubera kishingira kuco twakoze hahiriwe umunya kuko umunyakigongwe kuko nawe azogirirwa umuki mugabo habyari direct ko ari yakenewe ubutabazi bwa Yozefu bo yari amahigwe 7 hero sibyo ni imyaka 7 mirimindo w'icaye mugishinwi ana na amahigwe indoto zimwe inkindwi z'imiguta kandi mbi zasokorotse mu nyuma ni imyaka 7 bene amahundo 7 yahumbiranye kandi yahumbishijwe n'umuyaga wo mu buseruko izo imyaka 7 yikigoye iryo niryo jambo nari mfise mbwira Farawo Imana yahishuriye Farawo ico iza gukora hagiye kuza imyaka 7 y'umusesekara mu gihugu cyose cya Misiri mu nyuma yiyo hazoza imyaka 7 yikigoyi agahimbo kose ko mu gihugu cya Misiri kibagirwe biratandukanye byo nababwiye bwango no ico kigoyi kizoyogeza igihugu nta uzoba kimenya gahimbo icyari cyo mu gihugu kubera ikigoyi kizokurikira kizoba gikaze cyane izo ndoto nizaba zashikiye Farawo kabiri nuko Imana yashinze iyo ngingo kandi ikabigiye kuyirangura idateye ko Imana yashinze iyi ngingo yo kubabaza Farawo yo gutetereza Farawo yo kwica umunyamisiri yo guteza ikigoyi nikikikiye kuraho ndabapfinda komera Kristo ni muzima ni igiki kiyikuraho mwaba Kristo
Kw'Imana yayishinze gw'indoti nje kabiri nikimenyetso cy'uko Imana yayishinze ni igiki kivuguruza umugambi w'Imana. Imana yivuguruza kubera agashinyaguro k'umwana w'umuntu, muga kubera gutakamba k'umwana w'umuntu, kubera kumvira k'umwana w'umuntu, Imana ishobora gukura umugambi yari yagize. Reka mbabwire uko ibikora. Genda mu buhanuzi bwawe Yonasi murabe niva ngo cyababaje Imana. Icyo gihugu cyababaje Imana kikica abahanuzi kikagira kigafatwa umwuka wa Yezebeli ukagikurikira n'uwakabo, ngo Imana yadasize ko haba urupfu ku muntu wese. Mugabo wa mutima w'ubyeyi yakira mu gihugu cyose kizima agahungu kamwe kitwa Yonasi agapfubye kakandi kakubititse igashyiramwo ibimenyetso yabwo ati genda ubabwire bihane nibatihana ndabarandura. Ibaha akantu ku kanyuma inyuma y'iminsi 40 nzobarandura. Yonasi arazempera zigyo ndiko ndagaruka n'imibabaro ariruka urufi ruramumira arasengera mu nda y'urufi araza ruramuruka mwami wa Niniva barabimubwira ategeka ngo nimwisonzeshe mwese guca bugufi, ngo nanjye nambaye igunira, ngo nanjye nicaye ku ntebe y'iki, nicaye hasi navuye ku ntebe y'ubwami. Imana ati ibi nibyo nashaka mwerekane ko ndi Imana nyene ububasha. Ati bisigaye rero ndabakwiye kwiga. Kandi Yonasi yabateye ubwoba gusa, ariko umwami wa Niniva yumva kabiri. Kuye kumvaka ikindi nacyo kirukana ishavu ry'Imana, gikuraho ishavu ry'Imana, kigatuma impuhwe z'Imana zikuza ko bukwi na bukwi n'inyuma y'urupfu canke n'iruhande y'urupfu ukongera ukazuka ukagarukana. Ni kumvira itegeko rya rudasumbwa. Ibyo byabaye kuri inde? Byabaye kuri Lazaro. Nta kindi kintu yakora kiretse guhereza Imana mu byimburwa byiwe, sibyo? Ikindi nacyo ni igikini gutanga kimwe mu byacumi by'umukama. Nibyo umukama yavuze ati byonye ryamaze kuba bakinzigera zibabako byose ibyanyu mugiye kubura amahoro, mugiye gupfa, mugiye gutikira, mugiye kubona, mugiye kugombasha, mugiye kwangirika, ariko nzanira kimwe muri 10 n'amashikano atagizene atagoretse. Ikindi cyakane ndavuze ngo cyakane, ikindi cyakane ni iki? Ngo ubu rero Farawo ni ntore, umuntu w'incabwenge kandi w'umunyabwitonzi umushinga ngo ubu rero Farawo natora umuntu w'incabwenge kandi w'umunyabwitonzi. Aka kana Imana isize muri Yozefu vuga ngo nakabirya ka Yozefu, nakabirya ka Yozefu kuko mwe mwaragiye muratari inyamizi wanyu murazireka, mutarinza abanzi gusa, mutarinza abagushi gusa, izi wanyu murazireka. Ngo bana bishingo bari ubwenge, ngo mugabo ngo abubugingo ngo bice bafyuye amaso gusa. Uwo ni izari mwabivuga, Yesu Kristo yarabivuze, siyanita bivuze. Aravuga ngo rero Farawo natora umuntu w'incabwenge kandi w'umunyabwitonzi yavaye asumba Yozefu. Ni wowe wenyine waciye uja kumukura mu kabari, ni wowe wenyine waciye uja kumukura mu bananiwe. Wambwira ingane wo urugo rwaba rwakunaniye ngo tutari ubundi rwananiye ngo tugire nibyo bintu bimeze gute nireme na nyeri shobora kububakira gusa. Wambwira ukugane unaniwe n'umubiri ukaja kunaniza mugenza ujabote, urabizi neza yuko uwo munara umusambanyi nawe ubwo baragusambanije, none ngo Uwiteka ngo rabukangumirize ndakigumirize ngukanyihere nkigumirize. Ubu rero Farawo natora umuntu w'incabwenge kandi w'umunyabwitonzi amushinga igihugu cya Misiri. Iki kintu cya kane gituma indoto mbi zikupfako. Iki kintu cya kane gituma Imana yisubirako icyo yarekuye nk'icyonyi ku buzima bw'umuntu, icyo yarekuye nk'intambara, nk'urupfu, nk'agacinyizo ku mwana w'umuntu cyangwa ku gihugu kikabivako. Ni iki gishingiye kuki ku murimo wawe, ukurekura kwawe, gishingiye ku butunzi. Kuko ikintu cya mbere gitandukanye umwana w'umuntu n'Imana ni kwima amatwi Imana yaguhaye amata. Ikintu cya mbere kirukana Imana mu buzima bwacu ni kwigarurira ubutunzi tukibagira ko Imana yaduhaye. Umva aka kantu kamwe mukanyumviririza, sibyo? Aka nagasomye nabangitse ikosa mu gitabo cy'amategeko 18 Beriza 18 umurongo wa 21. Bewe mbere reka mbere kuri 13, kamere ku 9. Reka genda hasome uwankayanga ngo niwamara gushika mu gihugu Mukama Imana yawe aguhaye, nduze wige gukora amashana kogwa n'ibyo bihugu uzohasanga. Ntihazigire
ntihaze haboneke iwawe umuntu n'umwe aturira umuhungu wiwe. Abona basenga Imana yitwa Ndekemoshe. Nibyo bindi byo gukorora inda, bimwe byo guponyeza imbyaro, bimwe byo bijya rero Feza atashe. Hari nk'abakobwa muri mwo bugegene ngo cange umukobwa wiwe nkishikana, aturire umukobwa we nkishikana. Ibyo byabaye kuri Yefuta mu bacamanza 11 tuzobigerako. Ntihazogira umuntu apfumura, ntihazogira umuntu agenderaza, ntihazogira umuntu aragura, ntihazogira umuntu aroga, ntihazogira ubu umugunditsi, ntihazogira ubu uhanuza umuzimu. Uwo mugunditsi murazicarije muri bukutuntu twatubya tukazinga intoki zimperereze nk'uko ngo bamwe badufate muri ibiheko mugendana, ibibuti mugendana, sibyo mukuburana ngo ducecekesha abatuburaye ngo tugirene. Nibigi Imana iriko iravuga. Upfumura, ugendereza, uragura canke uroga, umugunditsi ntihagire uhanuza umuzimu canke rumenyi n'uhanuza abapfuye ngo nkako. Ukora ibyo wese umukama muraba nk'ishano, kandi ayo mashano niyo yatumye umukama Imana yawe yirukana abo bantu babakura mbere akabakura imbere yawe. Ibi Farawo sibyo yakora, sibyo yakora. Nuvuga yari uwo gupfa, yari uwo kwitwa n'igihugu ciwe cyose cyamwubaha kikamwumvira bakabikorana. 13 urabamweranda imbere y'umukama Imana yawe, kuko ayo makungu uzokwirukana arumvira abakunda kugendereza n'abapfumura. Ariko wewe umukama Imana yawe naco yakurekuriye kugira gisa n'ico. Ibyo byose Farawo yari yabikoze. Ngo umukama Imana yawe azokugenera umuhanuzi nkanje. Ubu ninde ariko aravuga? Ni Imana iriko iravugira muri Musa. Umukama Imana yawe azokugenera umuhanuzi nkanje. Nguyu Yozefu arahageze. Yozefu arahageze amukuye iwawe muri bene wanyu, niwe muzokumviriza. Mumva Yozefu agizene yamukuye mu Nyisirayeli. Baraki ikosa rya mbere yakoze umunyisirayeli kava mu buja bwa Misiri bwa Egiputa, yakoze ikosa ryo gutora umuntu avuye hakurya. Balahamu yararagura akavuma akagira iwabo bikemera. Mugamaze kujabuka Imana iramucecekesha muziba kanwa. Imana irungika umumarayika Balahamu aranga aguma agenda kubera bamwemera ibintu byinshi. Mbyo musanga mu gitabo cyo guharura 24 aguma agenda. Imana gucecekesha, Imana ivugisha indogo bwera ariko ngo arayikubita nigende yahagaze kugenda. Iramubwira ngo nk'ubu ngo bitiye ko mugabo ntabubona indogo bwe. Imana igomba gukiza ngo niwe muzokumviriza. Ibyo nibyo wasabye umukama Imana yawe ku musozi Horebu, wa musi w'ikoraniro, aho wavuga uti sinshaka gusubira kumva ijwi ry'umukama Imana yanje, kandi sinshaka kuraba ujya muriro ukaze kuko no wapfamva. Ngo niho rero umukama yambwira ati bagize neza mu kuvuga ibyo, nzobahagurukiriza umuhanuzi ameze nkawe avuye muri bene wabo. Nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azobwira ibyo nzomutegeka byose. Mwabyumvise? Indata zanyu nimutumviriza ijwi ry'ubuhanuzi mwumanye n'igicumuro. Aha niho mutandukaniriza ubuhanuzi n'iki n'idini. Niyo mpamvu umuhanuzi ashaka kuva muri Pentekote aganura Katolika, umuhanuzi ashaka kuva mu Rwanda aganurira Burundi. Namwe ngurumva ngo mu Burundi habuze abahanuzi, nawe nimusinzira. Nimukomeza mukumva ko Imana ari gutanga umuceri n'ibyo kurya, ari gitso gusaba kurara utariye, ukamara 3 utariye kugira ngo uhanurire ubwoko bwawe ntibupfe nabi. Yozefu yasonzeye muri gereza. Iki kintu cya kane kirakomeye mudafiki nata cyavuye mu kanwa k'Imana. Kristo ariko arakivuga avuze ngo mu mategeko yose yashinzwe na Musa nta na rimwe naje gukuraho, ngo ahubwo naje kuyasigiriza no kuyanogerereza. Ni wowe uri kuravuga ngo nibyo mu bwuzure bwa kera wenyene. Ubwuzure bwa kera n'ubwuzure bushasha buhishije, ubwuzure bushasha n'ubwuzure bwa kera buhishuwe. Mweko muzi kurabira mu gitutu ngo ndagihagazemo ngo ubu ni 6:00. Babigishije ngo iki mu wa kane ingene barabisa. Iki kintu cya kane nitumva ijwi ry'umuhanuzi, bisigaye byose oringa te uzobigogwana. Aha niho hatandukanya patiri n'umuhanuzi. Ugasanga umuhanuzi aguhanuriye nazi no kwambara iki ibirata n'umutamakazi w'imvizerade agizenda kaguhanura iki bosi hariya babandi mwemera babandi, kandi cyaguhanura kikakubaho. Ariko si imisi yose baba bagaragaye ko nanjye mpavamo mbaza ngo kwambaye ishati yera.
ngo niho rero umukama yambwira ati bagize neza mu kuvuga ibyo nzobahagurukiriza umuhanuzi ameze nk'aho wavuye muri bene wabo. Murumva ko bari Dodoma bamerita urupfu. Mugabo Imana iravuze ati ndabahagurukiriza ubabwira ibyo bagira, niba bikora barumvigwa n'icyo Imana yakoze. Ibika ako kajambo muri Yozefu. Yozefu arababwira ngo ubu rero Farawo ngo natora umuntu w'incabwenge kandi w'umunyabwitonzi. Umunyabwitonzi ni ufite Imana, incabwenge ni ufite Imana. Kubera iki? Imana ni ubwenge kandi ubwitonzi. Imana ni urukundo. Ntushobora kugira ubwenge n'ubwitonzi ngo bugaragare udafite urukundo. Niyo mpamvu inyigisho muri iki gitabo cy'itanguriro utegereza gukuramo urukundo, impuhwe n'ubugwaneza. Nta n'ikindi kintu guhera mu itanguriro Imana irema. Ibyo bintu bitatu nibibura mugende murabe kuri ba Nowa, murabe kuri ba Enoke, murabe kuri ba Kayini. Kayini yaravuze ngo ubu rero Uwiteka ngwera nguzamo n'abasanzwe ngo bitubuhira mu ruhanga nkuko nabikuse mwene wacu waberaga we. Agira ubwoba yibutsa amaraso y'Abeli aseseka. Agira ubwoba yibutse nyina aregereka ikiziga kiva mu inyo. Umuntu wa mbere yateruye ikiziga ni Eva. Ikiziga cya mbere cyateruwe ninde? Ni Abeli. Ni Abeli. Imana iramubwira ngo no, ngo Kayini rutarazi muri kumwe mugabo. Ari mu gitabo cy'itanguriro kane twarabikaniriye ngo mugabo uzokugira n'uzokwica ngo nzoguhora incuro indwi. Umugabo yitwara Lameki ngo aje gufyonda ngo abagore ngo bada ngo abagore bawe ntibazomumara inyota. Iki hari igihe inyota yawe itazomagwa n'ibigaragara. Hari igihe inyota yawe itazomagwa n'uburaya. Inyota yawe itazomagwa n'abo gusambanya ngo baguhikashe. Inyota yawe itazomagwa n'abo usambanya ngo uturugo ubagira imibabaro utegwa n'umugore. Hari igihe igarade yawe iri mu kubabazwa n'uwo mugore warongoye. Ntukaba umugabo w'injebajebye, ntukaba umugore w'injakiyiki, ntukaba umukobwa ndarisizaho ryakire rikubungabunge rikuzigama. Imana yavuga ati nzoguhora indwi. Lameki arubahuka ngo acabyuka arakuga igihe cyose yabyuka ngo abagore ba Lameki akabyuka arakuga nk'imbwa. Umva mbabwira ikintu kimwe. Bibiliya iravuga ngo nihagira uwanga kumviriza amajambo yanjye, uwo muhanuzi azovuga ku izina ryanjye, ni jewe nyene nzobimwibaritsa. Si Yozefu aje kuburana na Farawo. Aka kantu reka ndagasurinye ndikari gasurinye muri Bibiliya yanje, naho ugasurinye muri Bibiliya yawe. Burya Bibiliya isomwe iraboneka, niyagunditswe ikaja ku imisengesenge iraboneka. Imana nibaza ningira muri Eklezia igituma banka kuzidusohorera batakinye amafotokopieze. Ibyo byo nzobivuga mugomba mu binzize. Bibiliya amafotokopieze n'amafaranga y'abantu mugabo umwaka imyaka ibiri. None ni kubera ki Farawo tofuma bayi fotokopieze igafotorika tugasoma impapuro za fotokopi. Wajya kuraba ngo soma ngo reka kuvuga inyarwanda tuvuga iki itarasoka. Iyo bitwa ngo baradusoreye bayitwaye kuri PDF. Sinzi ko hari bukene dufise. Urasoma ubudome babanza kugugurira miyope amarupu kabanza gushira ngaho. Zamukunda tuvuga ukuri. Nitwaga abakini twatugizisi mugabo nitwe tunanigisi. Ikiri ngombwa kugira ngo isi hinduke, ikiri ngombwa ngo turamire Imana mu gukizisi. Nico twicaye ko nico dushize ku birenge byacu. Kirazira gusuzugura sa mugasura mugize ukuri kugira umuvumo we ntugufate. Kibwirwa n'icumbi cyerekwa n'ikibona. Mutimbuza amakosa. Nani Imana ingirira ikigongoreka nawe urasabwa kumbabarira. Ngo ni jewe jenyene nzobimwibariza ugutumva iryo jambo. Yozefu avuze ngo iki ngubu rero Farawo nababwiye kugira inzande atoziteye ubwoba Farawo zananiye abanyamisiri bose. Nagenda abwire ko byari ibihugu 127 ndabarahiye. Agahugu k'amagagaheburayo karaza bisa umwuka w'Imana gafite mutima mweranda kigorewe katawe mu kinogo kigorewe kosa amaberebere y'umubabaro kigorewe kariwe na bene wabo kigorewe. Avuga ngo ubu rero Farawo iri ni jambo yabitswe ngo ni Imana. Ubu rero Farawo ngo natora umuntu w'incabwenge kandi w'umunyabwitonzi. Umuntu atogwa n'Imana. Umuntu Pawulo yaramuvuze mu Bagalatiya 1 ngo jewe natowe n'abana b'abantu ngo jewe nasizwe n'amako. Aba ba Petero bagendanye na Kristo baricarana baraganira barasangira. Petero azi Kristo arira, Petero azi Kristo atabaza Imana, Petero azi Kristo atira ubwato, Petero azi Kristo
Yawo Petero azi Kristo akwizana imikate, Petero azi Kristo abaza ati ndinde, Petero azi Kristo avuga ati dawe nimusenge mumfashe gusenga. Petero azi Kristo mu mpande zose, mu buryo bw'ubumana no mu buryo bw'umubiri. Mugangu yaravuze ati none abantu bamaze kuzura mutima mwiranda kubera umugabo umwe twobima amazi kuko Paulo atari bwagira uburenganzira bwo kubatiza. Ariko byari bihagije ko umugaratiya yumva ijambo ry'Imana rigizane rinyuza mu matwi yarivuye mu kanwa kane ka Paulo rivuye kuri nde kuri Kristo. Ni abitumwanane n'Imana se umukama wacu Yesu Kristo ngo wamutsuye mu bapfu. Byari bihagije ko abagaratiya mwumva yakwafe yabo y'ubutinganyi n'ubusambanyi ikabavako. Bakuzura mutima w'Imana ba Petero bagasobekwa bakajorerwa. Nawe urarindiriye iki? Uwo muntu aciye ubwenge Yosefu wari umwuka w'Imana bimubwiye kuko ibi umukama yagiye kwibwira Musa nyuma y'imyaka myinshi cyane ngo ni jewe nyene nzobimwibariza. Ni kuvuga Farawo niyatumva ibyo Yosefu amubwiye yari kubagize ikibazo ngo ariko umuhanuzi azokubahuka akavuga ku izina ryanje ijambo ntamutegetse kuvuga cyangwa akavuga ku izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azopfa. Bisigura iki? Ninkubwira nkakubwira ukikeka ko nakubwiye ibinyoma. Nkunda Paulo yarabwiye Ecclesia y'ubwa mbere ngo genda muhinyutse muri ko bisari byanditswe muri Bibiliya ngo niba babwira mudafise biri imbere yanyu genda ni mubyumve mu bitware ku muzirikanye muce mugenda muhinyuze murabe ko bisa n'umusanga bisa mu byubahiriza uko nyene kuko ni data. Nge byaciye bigaruka mu kanwa k'umuhanuzi Isaya mwene Amozi avuga ngo ni data azoba yabiherekejeje ibimenyetso n'ibitangara. Ndasenze ngo Imana mushobora byose uyu munsi ukugwe kwigisuzuguro izi nyinshi z'umuhungu w'umuheburayo yitwa Yosefu nzikagusigoko. Ubundi riri nzamu gihugu gusoma gusa ariko hari iby'umwuka w'Imana tokunda ko bigenduka ngo ariko umuhanuzi azokuba icyo kintu azopfa. Bisigura iki? Umuhanuzi nakubwira ikinyoma reka kugwana n'ikinyoma ciwe, genda ugwane n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nakubwira ngo sambana reka gusambana, nakubwira ngo ibareka kwiba, nakubwira ngo ni wihana utihanyura atikiye byakire. None imburi nishobora kuba positive cyangwa negative. Tugaruke gatoya imburi hako gusa n'indoto ngo ariko ngo ni wibaza nawe mu mutima uti mviriza gatoya karero ni gwaho niko nashaka burya naho naheri yari natariye kugira ngo sinjeme ngo kuko ubundi je jambo rimwe nduma numva umenga hari ikintu nishe bugi ubundi nashaka uwo murongo wa 22 21 ngo ni wibaza nawe mu mutima uti tuzomenya gute ijambo ritavuzwe n'umukama ngo umuhanuzi niyavuga ku izina ry'umukama maze icyo yavuze ntigishike cyangwa ngo kiranguke rizoba ari ijambo ritavuzwe n'umukama, uwo muhanuzi azoba yavuze iryo yiyadukaniye ntuzumutinye. Ntuzumutinye. Mugabo Farawo atezwe umutego ngo ubu rero Farawo ni natora umuntu w'incabwenge kandi umunyabwitonzi. Bisigura amajambo ngwigo n'abahanuzi mu yafate nkamo umushinge igihugu cya Misiri. Farawo ni nagene mu gihugu cyose abantu batoze icya gatanu kubiri mu gihugu cya Misiri mu myaka 7 y'umusesekara ngo bazokwegeranya ibyimurwa byose byo muri uyo mwaka 7. Iyi ni karikire kandi ni mentale. Iyi n'umuhungu wanje Doher iyo ikarikire mugabo kugira ngo uzonayimenye ko bijanye n'ibi bintu bikurahe kugira ngo uzore kuri byo kurya naco batanze. Nagira amabwira ko mu butunzi batanze ikintu kidasanzwe. Iyumvira Imana yabasabye icya gatanu icya 10 nibihe binini. Oya mwize gute bisumbwa birutwa mwize gute icya gatanu n'icya 10 nikihe kinini? Icya gatanu nico kinini kuko icya 10 ni icya gatanu guteranya icya gatanu. Nukuvuga ngo ufise ibihumbi 10 icya 10 ni igihumbi. Mugufise ibihumbi 10 icya gatanu ni ibihumbi 2 ni fuade kugwiza kabiri. Mugamwe webugira ibyo nyibave ko mwana niwe rimwe. Asabwe ko buri munyagihugu wese iyo muvuga ngo umugabo wanje ngo nitubihuriza ko ngurumva ngo bana banje ngo nibikene ngo umwana wawe natangura guhembwa. Nagiye mbona abana bavuga ngo kuri argent de poche Uwiteka ngo ndaguhaye kimwe muri 10 kugira ngo ungirire neza sinzokanigwe sinzokwibe kandi sinzokwibwe. Mwana wakorera amafaranga nakunze umubyeyi yavuze ati ndagusabye ndaguha mutwaro ndemereye. Imana imfashe abana banje bige kumenya kuziganiriza kazoza kandi cyane cyane baziganirize mu bwami bw'Imana. Ndavuga nti umubyeyi usabye neza icyo muri region Imana ikakwishura. Wari umutwaro weje kwiza mu twogera twinjire mu izamu y'amajana 24 ni kuvuga ry'uwo munsi. Nukuvuga iki rero ni mugakinate n'ikintu Imana yavuze.
ngo ubu rero ngo nimutangure ubu bwenge bwavaye mafu bananiwe no kurotora indoto zivuga ikintu kinini ikintu gito ingene byamiranye byumvikane ko ari mikoshi izoza kubera ubwibone bwawe ibyo bintu byabonaniye byumvikane ko bwa bwiza bwawe yataye yawe ya sura yawe ya maso yawe nk'ay'inyana simbona n'igituma mugeranya n'inyana nk'inyana n'inyamaswa niyo gukererwa niyo kuribwa ega nimwe mwisha abana ba mwana wanje izabaza nk'ay'inyana ibigoye turumbura hari ibintu mukora ndabarahiye jewe nemera kubibana kumupagani ndabyemera nga kumukiriso ikintu cyose kiguhindura isura ukagaragara nk'ubutari buzocinube niba usiga agapuduru ukisiga amavuta ukakubita itiro hariya ugakubita na rujare byo bwe nta sura biguhindurira margare ko nabyo bitanakenewe ariko kubikora kuko nta n'umwe turiko dutungira uruteke twigisha muri rusange umuntu wese agatoragura ibyiwe nkunda muri umuntu wanje ari kuri kamera ni wambwira ati rero jewe hari ibintu nashaka kumbwira tiko ko ari ibyo niteguriye kwakira kandi nta kindi ni makiyaje abyumve nasinziriye abyumve ngo bazakwegeranya ibyimugwa byose byo muri iyo myaka 7 myiza yimirije kuza bimburire mu bisagara ingano bazorya bazishingure zigabwe na Farawoni byavuye mu mako ya mugabe umwami w'isi mugabe byavuye mu mako wahora byase kubiha umukozi w'Imana ibyo byimugwa bizobera igihugu intega bizoza muri iyo myaka 7 y'ikigoyi kizotera mu gihugu cya Misiri guki gihugu nikizoyogezwa n'ikigoyi ngici gikuyeho inkoni y'Imana cakane ese cyo mukacumva kugira icyo utanze kugira icyo uhebye kugira icyo urekuye none ko babirya bakabimara Yozefu akababwiye ngo cya gatanu mu gisigazi ni nko kuwoba ku kwezi wari ukoresha ibiro 100 Imana igacubwira ati wigore muri imyaka 7 yose aya se amafungo icyo si kifungo ukoreshe ibiro bingahe 100 kugabura 5 ibiro 20 nisi 100 kugabura 5 si fois n ugweza na numerateur ukagabura na denominateur gwiza nicyo hejuru nuvuga ni 100 kugwiza rimwe kugabura 5 nukuvuga 10 kugabura 5 ni 2 kongera ku busa si ibiro 20 mari imyaka 7 mwisonzeje je mwipfunze byarakunaniye kuko kwezi kose uvuga uti saha nimwe ngini misi 9 turi ku munsi wa kabiri byarakunaniye ko uvuga uti umunsi nzowuheba kurya shiramwe nabandi agasahani Imana nabari ngure kwibyonya Farawoni yategetswe imyaka 7 bajya ibiro 20 biri hakurya ibiri cyane vuga ngo biragumye birakomeye noneho rero reka ngeze ngazi cyo gusimana nk'imari bakure iyo nyine amahoro ibakure kwibyonya bakure kwimivumo bakure kwimikoshi ariko nta wundi muti Yozefu cyamutabaye ko ari ukwimana ikonya umwami w'isi hama kandi nabe bakazoshikirwa ndaje gatoyi mu mwisi mikeyi ariko ikintu tuzoganira mukabona ingene mudakwiye gusuzugura ahantu havugirwa ijambo ry'Imana ariko rero iruhande y'ibyo byose aka kantu n'umugasigarane sibyo aka kantu kavuga ngo wa mukristo uzi neza ko ubugaragwa atakamaro bufise ku mukristo ibigeragezo ibisuzuguriro atakamaro bifise ku mukristo uri kwigajanya wewe nyene umvereza nguribagira uririnda rero kwibagira umukama Imana yawe amategeko 9 amategeko 8 amusore 11 uzigama amateka yiwe amategeko yiwe n'ingingo ziwe ndagutegetse uyu munsi ni wajya ugahimba ukubaka inzu nziza kandi ukazibamwe mumve Farako yatangura ibintu byiza gusa ahi ibitungwa binini byawe n'ibitungwa bito byawe bizogwira uni wa mugisha uri mu gitabo cy'amategeko 28 ifeza n'izahabu bikagwira iwawe ukaronka akazi ukarya ugahimba umugabo mukumvikana mukabyara mugaheka maze ibyo utunze byose bikagwira wa mugisha Imana itanga kubayimve no kubayubaha umutima wawe ntuze wishire hejuru ngo wibagire umukama Imana yawe agukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubuca
ibyo uzobamwo byose umunezero wose uzogira ntuzohirahire ngo uvuge ngo ibi ni ibyanje. Mviriza 15 ngo umukama niwe yagucishije muri ubu bugaragwa amahanga kandi buteye ubwoba. Ibyo bisuzuguro, uko kuburagizwa, uko kubengwa, uko kunanizwa, uko kwangirika, uko gupfupfara, uko kuba imfubyi, uko kuba akaryamye, umukama hari igihe abigiramo uruhara. Iyo utarakubitika numenya ko Imana ikura mu buca. Ngo niwe yagucishije mu bugaragwa kubera ko Imana ibikora ibi bintu ngenda ndakabishuye ni kugira ngo nitumara kujya tugahaga nitwibagire ko umukama ari watera iteka. Kuko ubundi iyo waciye mu bugaragwa ugasuzugurika ukarondera nka jewe ndibuka ndiko ndakata umuji wa Gitega nkawukata naya nifite akaguru koroshe hariho ngo n'abantu banyita ngo nikakoro nkawukata ngongera nkawukata ngapfa kwigisha abana ibipapuro n'isakoshi n'ibisakame binaniye ngakata hari yarishiramo ngakata ngongera ngakata ukazohiga ikintu kizoga umunezero umwaka ugahera ukata indi bona ukata iyo wibutsa Uwiteka yagukuye ukongera ugasubira muri bya bindi byo gukata arakwikatira wenyene ndabarayi. Ntibazo bahene gw'Imana niyica niyiciri kikarandurigaho nyigatikiza Yeremiya 1:8 ndaho nyangatikiza nkarandura. Ntibazo bahende muzoba muri ko mukorera Imana cye murondera Imana kutariko. Imana yankigisuzuguro, Imana ipfuhira icyubahiro cyane. Imana yanga umuntu ayiteze isoni mu banyamahanga. Irashaka nukubiti kuvuga uti Uwiteka n'abantu. Irashaka niba kunigisha kagozi uvuga uti Uwiteka n'abantu akutabare. Mu mutima wawe ntuze wishire hejuru ngo wibagire umukama Imana yawe agukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubuja. Niwe yagucishije muri ubu bugaragwa amahanga kandi buteye ubwoba burimo inzoka z'ubumara. Inzoka zabonetse gute? Kubera kutumvira Imana, kutagira icyizere Imana. Niyo mpamvu Kristo ariko aravuga mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe rero mu kigwane cya 3 ariko aganira na Nikodemu yasoze rero avuga ngo nk'uko Musa yamanitse inzoka ku giti nguyiwe je wese ngo agakira ubusago bwacu nk'ubumara bwayo ngo niko n'umwana w'umuntu azomanuka kandi ngo umwemeye wese akatabagwa. Ngo ntuzokwibagira ko umukama ari we yagucishije muri ubwo bugaraga buri mu inzoka z'ubumara buturira n'utumina intara yagadutse itagiramwo amazi. Niwe yagukuriye amazi mu gitandara cibuye gisara. Niwe yakugaburiye amana mu bugaragwa. Murabye ibisuzuguro turonka kuvana tuva mu nda z'ababyeyi batwibarutse mukaraba nk'umwana apfa. Mukaraba uyu munsi mbona ndaba gukaraba kw'abana iki ingene numva mpamutse nkagirane nkibuka nande ngaca ngaruka mu kahise uko nabayeho nkibuka ibijumbu twahekanye ibisangira ingene twaterana ibinongo bishushe kugira ngo umusangira bawuve ko muje kubirya. Nkibuka nikora ibyatsi by'inkintozi zikaza mu mishatsi. Nkibuka nge muri byo kurya indobo zikanurira ku mutwe. Nkibuka naho girane ngavuga ati ariko nubwo twavuye kurabana wowe barahiri. Ibyo bintu kirazira kuvyibagira ngo byiyitirire. Kibuka amakofa yaga utacumuye. Ngoma n'abasokuru bawe batari bwabone kugira ngo agucishe bugufi yongera kugeze. Nta kindi gituma Imana ikureka ngo babare ni kugira ngo igucishe bugufi inakugeze ko umunsi yaguhaye umugisha yaguhaye mu guhiza. Umunsi yakubakiye etaje kuza uzotanga indaro. Umunsi yakugaburiye kuzo gaburira abandi. Umunsi yagutungishije ikagupfumbatisha kuzo yisubiriza mu nkoko kimwe muri 10. Bitarukira kudidisha indoti kakudidisha uwanuzi gawe. Hari n'igihe kudidisha uwanuzi bw'ikinyoma mugaho bugiye gupfa yamaze kuguterekana n'imyuka mibi. Nivyo byabaye kuri Akabu. Nzosome mu Bami 2:23. Ngongera kugeze kugira ngo azokugirira ibyiza muri kazoza kawe. Yawaruhuni wacumvaje ukavuga ngo haleluya nanje nzonesha. Haleluya nanje nzonesha. Haleluya nanje nzonesha na Kristo yaranesheje. Bamuwajya ku musaraba nawe wagiriye mu bugarako. Bamuwajya ku musaraba nawe wishwe n'inzara. Ngo ni wibwira mu mutima wawe uti ubukomezi bwanje n'ububasha bw'ikiganza cyanjye nibyo byatumye nshikira yamatugoza yeko narize ndamukabwa mwiza mama niyendereje ubufuni nta mapfundo mfise ku maguru nta mvuto mfise nta bikaragashi mfise yamenye yanje amaso yanje imyatsi yanje sinashomereye ngo nubyibwira mu mutima wawe ukabona ko ibyo tunze wawe n'ubwenge bwawe n'amashuri yawe na biology na chimie wize. Umva kakana we mukobwa wa Farahoni umviriza kakana
ngo uza wibuke umukama imana yawe kuko ari waguha ubukomezi bwo gushikira ayo matungo kugira ngo ashinge isezerano ryiwe yemereye baso ashitse isezerano ryiwe ashinge isezerano ryiwe yemereye basokuru bawe agatako n'indahiro nk'uko biri uyu munsi. Umviriza aka kantu ngo wibwira mu mutima wawe uti ubukomezi bwanje, siniwibwira no ni 17:17 wibwira mu mutima wawe uti ubukomezi bwanje ni jewe ndabirondera mbyuka kukaza arababyutse bapfira mu nzira ndadandaza ngira umwete harabagize umwete biranga bora mu ruzereza apfa mwibaro aja mu bishweka apfa mu biki aragenda aradondagiza aja muri bayura agenda muri rumeca agenda mu myumba zamumbaza hamwe uyu munsi yogira ikintu na kimwe niyitirira ndabara Imana itongo bita kumugaragara kuko imbaraga zanje zose narazishoye mu byo nshoboye mugabo kiretse umuvumo n'umukoshi nakaranda naco nigeze mbyaza umusaruro na kimwe. Hamwe wikunda wakaza ukikumbagaza ukarushirizaho kwangirika ndabarahiye. Rero nguze wibuka umukama imana yawe kuko ari waguha ubukomezi bwo gushikira ayo matungo ni Imana iguha ubukomezi kubw'umwuka w'abazima nawe utoka bakabikintu na kimwe warukwiye kuzamura amashimwe ngo nkuko biri uyu munsi bishitse naho ko wibagira umukama imana yawe ugakurikira izindi mana niwazikorera kandi ugakubita inkoro hasi imbere yazo ndabikurahiye uyu munsi ko muzotikira nk'ibihugu umukama yatikije imbere yanyu niko muzotikira kuko mutumvirije ijwi ry'umukama imana yanyu. Ibi bintu tubicurangire cyangwa tureke gatoya reka mbabwire ndasohotsereye ngibi bibiri nazinze kuko nibwo buzima bwanjye hano vuga n'amasaha 3 agahera nk'irya rizamugira iminota 30 mugarenze ku isani iminota 20 mutinde umuhurudutsi neva siko biri. Abayaba na mutima w'Imana nibo bana b'Imana emara yago na mutima w'Imana nibo wagaze hagati ukazima uravumye nibo wagaze hagati ukarambirwa ufise ikijini kiri kukwicira ikirere ciza no guhindura izina. Ibi bintu nibiguhindurira izina Imana igukure kwimishatsi washizwe ko namakuba yawe tanga urugira igikundiro mu ruhanga rwawe imishatsi yo mu mpimba irubika irubama muramaze kubona agakwavu canke imbeba kagwaye bikamfata agakwavu kagwaye imvunja ubwoya bwakomera nk'ukubora umenga irakasira mu bishogorore iyo niyo mishatsi Yozefu yimwesheje. Ariko impuzu yambitswe zirasigura icyubahiro igikundiro igitinyiro Imana yamusize mwakabijya. Imana igushiremo akabijya, Imana igushiremo icyo Burundi bukeneye ngo buzamuke, Imana igushiremo kimwe cy'igihugu gikeneye, icyo umuryango wawe ukeneye, icyo nawe ukeneye, icy'isi ikeneye, twese hamwe pe ejo hadi Kristo. Amahoro n'umunezero bya Kristo bidushwara bitwuzure tunezere duhindurirwa amazina kandi rakambicura rangiye sinabibona. Turagushimiye cyane mukama kuri ingabire y'ubuzima twongeye guhabwa nawe. Hari akanovera k'ubuzima ushize muri twebwe muri uyu mwanya wo guhindurirwa izina.
hari ubutunzi washize muri twebwe buzoduhuza n'icyo dushaka ko tukiri muri iyi si. Ubudahangarwa washize muri Yosefu niya bwose muri nyina Rakeli, ntiyanabuhawe n'igikundiro cyangwa impuhwe yahawe na Yakobo, yabuhawe n'indoto wari warashize muri we, umuha n'ubudahangarwa bwo kumenya kuri Imana imurinda, kuko yigeze kugushingira inaha imbere ya muka Potifari avuga ngo nukora icyaha kingana gutyo imbere y'amaso y'Uwiteka ngo nibyo ukunda. Ukamenya guhora ku ngoma, ubwami bwawe buze butwika ubundi bwami bwa Shetani bwiyaritse mu buzima bwacu bwaratugisamwa mu nda z'ababyeyi batwibarutse. Hari igihe twabaye igisubizo cy'igitekerezo cy'ababyeyi bacu, ariko ntibigeze bamenya icyanzobo ducishamo kugira ngo dutandukane n'irembo ry'imivumo. Turitandukanije n'irembo ry'umuvumo ryose ryuguruwe ku buzima bwacu, turitandukanije n'irembo ry'agahinda ryose ryuguruwe ku buzima bwacu, turitandukanije ndetse n'iryo ryanzo ryamaze gucibwa ku buzima bwacu, bigatuma duhora tutisobanukirwa, tudakunda ukuri kw'ijambo ryawe. Nyaguhora ku ngoma Mwami Imana, jewe n'ubu bwoko bwawe, jewe n'abo bana bawe, jewe n'abo bavukanye aho bari ku mpande zine z'isi bahurikiye muri uyu muvukano wa Restaurant Komera Kristo uri muzima. Abazi n'ibitazi, abagwaye n'abakomeye, abatunze n'abakeye, abahiriwe n'abagowe, abamaze kubyara n'abitwa ngo ni ingumba, ndasi iryo zina mu izina rya Yesu Kristo. Abakobwa n'abahungu, abagore n'abagabo, Mukama, abatware n'abatwagwa, abakozi n'abakoresha, duhuje umutima umwe, dusobanurire, ongera utubwire icyo twokora, ongera ubibaka akantu utore kamwe konyene umukristo umwe akeneye, umwe wese akeneye kugira ngo azamuke mu kwemera, ahure n'imisi yiwe y'ukuramba no kuranirwa. Ubutunzi bwo ngaha ku isi twobwira mbwa niba twomara mu myaka 50, 60, 70 tukaba mu caka bice mu gatatu cy'imyaka waturemeye, nacyo byo wabitumariye. Ongera ushira imbaraga muri twebwe dukora icyo waturemeye, ongera ushira ububasha muri twebwe dukora icyo waturemeye, ongera ushira ubudahangarwa muri twebwe dukora icyo waturemeye, ongera uzane ubwenge kuko ni we bwenge ba muri twebwe, ongera uzane urukundo kuko ni we rukundo ba muri twebwe, ongera uzane impuhwe kuko ni we muwe uze ube muri twebwe. Tugira icyo ushaka ko tubaco, utugire igikoresho cyo mu nzu yo hejuru, niko Pawulo yabwiye Timoteyo. Nyaguhora ku ngoma Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo niho twakiriye ubutabazi, twakiriye izimpinduka, twitandukanije n'amakuba yatewe n'icyo turi cyane igisuzuguro cyaritse mu buzima bwacu. Duhagurukije ubwami bw'ijuru ngo buture muri twebwe kandi bukorere muri twebwe. Turasabye ngo amaraso ya Kristo atweze rwose, adutandukanye n'imibabaro yatumye tutisobanukirwa, adutandukanye n'imibabaro yatumye tubingumye, adutandukanye n'imibabaro yatumye tutamenya icyo turi n'agaciro kacu n'ubudahangarwa bwacu. Turasabye ngo umutima mwirandaza tuyobora, twigishe kandi aduhishurire ukuri kwawe kugira ngo duhindurirwe amazina muri iryo zina rya Yesu Kristo ridasanzwe. Ni naho naturiye ibyiza nkavuguruza ibibi, ni naho naturiye ineza nkavuguruza inabi, ni naho naturiye imigisha nkavuguruza imivumo, ni naho naturiye ubutsinzi nkavuguruza ubutsinzwi, ni naho naturiye kuramba nkavuguruza urupfu giturumbuka, ni naho naturiye ubudahangarwa nkavuguruza akavuyo, ni naho naturiye igikundiro nkavuguruza icyamiro. Muri iryo zina duhabwa umugisha uyu munsi, amen, amen. Haleluya. Imana iduhe umugisha twese, dukurwe kwa gakimenyetso k'isi yo kuva